kw'igenekerezo rya gatatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi 2021 ndi n'iteka ntangere ryo kuba ngaha imbere yanyu ku izina rya leta y'u Burundi bicishijwe mu kigo CNPA kugira nshikirize ijambo ryo kugurura ibi bikorwa byo gushikiriza bene igihugu amamashine twaronse mu mugambi w'abashigikira imigambi ya leta no kwerekana akamaro k'umugambi wo kurwanya inzara dukoresheje gushira ingaburo mu mafu y'ibigori n'umwumbati, ingano n'amavuta wemejwe mu mwaka w'2015 bizokorwe kandi bigende neza ku mfashanyo y'ingoma y'Ubusuwisi nayo yabicishije mu mashirahamwe mpuzamakungu ariyo PAM, FAO na UNICEF akorera ngaha i Burundi. Programme alimentaire mondiale mu kinyarwanda ariyo PAM yarishize hamwe na leta y'u Burundi ibicishije mu bigo by'igihugu by'ubushakashatsi no gupima ubuziranenge ku bijyanye no guhingura no kubika umwimbu CNPA na BDL kugira ngo uwo mugambi uzoshike ku ihangiro wateguye. Ibitari bike biramaze kurangurwa muri uyu mugambi. Aha ngibitwerekeye twovuga icigwa twakoze cyo kumenya amashirahamwe yafashe mu mugongo n'uwo mugambi uko yitunganije ku rubuga mu bikorwa bariko barakora. Twarakurikije ko kuraba imashini bahawe na PAM muri uyu mugambi uko zimeze n'ukuntu zokingwa neza. Ubu tukaba twabonye ko twoyigisha uko bozikoresha bikurikije amategeko na kare ko hazobaho no gupima ubuziranenge bw'amafu ezoshikako. Tumaze kubona uruhara rw'intwaro yo hagati mu gihugu mu iterambere ry'abene igihugu, uruhara rw'ubushakashatsi, uruhara rw'ubushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi mu gihugu, uruhara rw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida mu gihugu, uruhara rw'ubushikiranganji bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi mu gihugu. Nico gituma twashimye kubatumira muri birori kugira ngo uzodufashe gukora guhimiriza kugira uwo mugambi uzogere kwihangiro wihaye. Muri make mu bihugu bikiri mu nzira y'amajambere ikibazo c'ibura ry'ibifungurwa vyikwije muri ya migwi itanu mu bifungurwa vy'abene gihugu ni ingorane ikomeye cyane ku iterambere ry'igihugu n'amagara yacu ku buryo atawufata mineneko. Aho notanga akarorero ibura ry'icyunyunyu cyitwa fer mu kinovunovu mu mubiri w'umuntu bimutera kubura amaraso. Ibyo bigatuma uwo byafashe adashobora gutambuka canke gukora. Ku badamu bibungeze 20% barahasiga ubuzima ku bw'ico kiza. Ugwaruka rwahuye n'iyo ngorane no gushobora kwiga biranga, ugasanga nta na kimwe ashoboye, umubiri wiwe udashoboye kurinda n'indwara. Vitamine A nayo ituma tubona neza. Iyo ibuze biraba ibyago, uruhumyi n'ibindi rugakurikira. Ababinonosoye baraza kubibabwira. Mu bwira bwakozwe mu myaka y'igihumbi 2015 n'2016 n'abahinga b'amashirahamwe UNICEF, PAM na FAO byarekanye ko Burundi burimo cyane mw'izi ngorane, ari nacyo gituma twakoraniye ngaha
kugira tugire icyo dukoze turavye ibimaze kurangura. Abantu benshi barafise utwo bafungura mugabo ugasanga icyo kibazo baragifise bivanye no kutamenya ko ubwinshi bw'ibifungurwa ataco bufasha nk'ubwinshi bw'ubwoko bwabyo. Mu gihugu cyacu cyose haribonekezamo inzara itaboneka ku rugero rudakosoka. Aha ni naho uwo mugambi wazananye ibitari bake byarakoze, ari nacyo gituma ibiharuro bigenda bigabanuka. Mu majambo make, ibyigwa tuza guhanahana ko ivyiyumviro ngaha senite yateguye ni ukugerageza kwerekana ko ingaburo zidaherekejwe n'ubuhinga bwiza bw'isuku bwo gukora ko ataco zovamwo. Iyi nama hanini yerekeye abakuru b'amashirahamwe ahingura ifu ivanze n'ingaburo baza barafashwe mu mugongo na pamu mw'uyu mugambi mu makomine yose. Nico gituma ba musantere bose baratumiwe muri iyi nama. Muzogerageze rero gukora ibishoboka. Abahinga bati kwikingira biza kwivuza, ngo umuti wa mbere ni ugufungura neza. Tuzobirabira kuruga. Nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu c'Uburundi ati turi kimwe cyose birashoboka. indwara ziturutse ku gufungura nabi no ngaha Igitega hariho abacibonekeza bafise indwara ziturutse ku gufungura nabi, kandi tugashima yuko hariho abariko baritanga kugira ngo turabe yuko iyo ndwara yogabanuka biciye mu gufungura neza. Ubwa mbere kugwiza umwimbu, hanyuma no kumenya kuwukoresha, kuko kuronka ibifungurwa ni kimwe, kumenya kubifungura naho ni kindi. Kandi rero abo tubona babangamirwa ni abana bakiri bato. Abana byari bikwiye ahubwo yuko aribo bagira amagara meza, mu ntumbero yo kubategura kugira ngo baze bavemwo abana b'inkerebutsi, kuko turazi yuko byose bitangura kuva ndetse umwana agisamwa gushika avuke, maze abandanye na cane cane mu minsi igihumbi ya mbere. Iyo umwana aronse ivyankenerwa
ntushobora kumuyoberwa ari mu bandi canke ariko arakora ibikorwa na cane cane mu ishuri. None rero twagomba gukenguruka dukengurukire ikino kigo cy'igihugu SNPA no kuvuga ko baserukira leta y'u Burundi, dushimire ndetse n'abitanze bose kugira ngo bijya bikorwa bikunde, bijya bikoresho biboneke, bizofasha kugira ngo abariko baritanga mu kugabanya no mu kurwanya izi ndwara ziturutse gufungura nabi bashobore koroherwa. None turabakengurukiye nyakubahwa umuyobozi, dukengurukire namwe mwese mwarateye iteka, hanyuma tubifurize kuroranirwa kuko na nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu avuga ati turi kumwe twese birashoboka. no kuvuga yuko umwe wese uruhara rwiwe rubwiza kuboneka kugira ngo dushikire iterambere rirama naryo rishoboka mu gihe abenegihugu bose bafise amagara meza. C'est un grand plaisir pour moi de procéder aujourd'hui au nom du Programme alimentaire mondial à la remise des équipements dans le cadre de l'appui du PAM pour la promotion de la production et la consommation des produits locaux fortifiés. En effet, le Burundi est l'un des pays les plus touchés par la malnutrition chronique, avec une prévalence de 52,2% sur l'ensemble du territoire national selon l'enquête SMART en 2020. Dans le but de contribuer à la lutte contre la malnutrition chronique et les carences en micronutriments, le PAM a initié en 2013 un projet de fortification des aliments afin de promouvoir la production et la consommation des produits locaux fortifiés. En 2015, le gouvernement du Burundi a sorti un décret rendant obligatoire la fortification des farines de maïs, de blé, de manioc, des huiles végétales et des graisses. Depuis 2016, la Minolac de Muramvia a commencé à produire de la farine fortifiée avec l'appui du PAM. En 2018, un projet de fortification des aliments au niveau communautaire a été initié dans la province de Ngozi, qui était parmi les provinces avec un taux de malnutrition élevé. D'ores et déjà, 15 moulins ont été équipés en mélangeurs accompagnés d'autres matériels, balance électronique, matériel de protection, balance ordinaire, humidimètre et soude, sac, sans oublier les fortifiants, vitamines et sels minéraux, et formation sur les bonnes pratiques d'hygiène et la conduite de la fortification de farine. Le projet ayant fait preuve dans la réduction du taux de malnutrition dans les provinces où le projet avait débuté, le PAM vient de conclure des accords de partenariat avec 9 moulins supplémentaires localisés dans les provinces de Bujumbura, 1 moulin, Ngozi, 2 moulins, Kayanza, 2 moulins, Karuzi,
2 moulins et Guideka 2 moulins afin de les appuyer à la production de farine fortifiée. Il faut préciser que le coût du matériel et équipement déjà fourni aux meuniers s'élève à 231 804 $, soit 446 222 700 francs. Dans la mise en œuvre du projet, le PAM a conclu un accord de partenariat avec 2 structures du gouvernement, à savoir le BBN, le CNTA, pour assurer la qualité de la farine fortifiée, l'installation et la maintenance des équipements, la formation ainsi que l'accompagnement technique des moulins. Les équipements fournis par l'Organisation internationale du Programme alimentaire mondial PAM pour contribuer à la lutte contre la malnutrition chronique par la fabrication des farines fortifiées. Cette organisation dans le programme du gouvernement qui consiste à la fortification des aliments dans le cadre de la lutte contre la malnutrition chronique. Puisse prospérer afin que notre chère patrie, le Burundi, puisse avoir la bonne santé. Merci. uwo mugambi kuva tukibutangurana na Cooperation Suisse twagiye tubasaba yuko bodufasha kugira ngo dushobore kugaburira neza abana bacu bashobore kugira amagara meza. Hanyuma rero ico uwo mugambi uzoza udufasha ni ukugaburira neza abana bacu na cane cane dukura mu mpande z'igihugu zitandukanye. Abo bana bakaba ari abana usanga baramerewe nabi, bakamererwa nabi bakiri mu nda canke mu miryango yabo imerewe nabi. Tugakunda kwakira abana usanga bafise amasinye yuko boba baje bafungura nabi. Abo bana rero bizoheza bidufashe gushobora kubafasha kuronka amagara meza batashoboye kuronka mu kubagabuririza imfungurwa, nkuko abo bapartenere bose bagiye baradufasha kugira ngo gushika no kuri fortification kugira ngo izo ngaburo zizova ngaha, izi mfungurwa zizova ngaha z'ubuyi canke zifu y'ibigori zibe zifise amayeri makwiye kugira ngo abana bacu bashobore kugira amagara meza. Aho ndiko ndavuga kuri au niveau de notre congrégation, au niveau y'ayo maorphelinat yacu. Turazi yuko abana bacu bazoheza bakagira amagara meza, gutyo bashoboye kugira amagara meza bagakura neza kandi ntibaje baragwaragurika nk'uko twari tubibona ubunye. Gushika uyu munsi turafasha abana bashika 172 bari mu maorphelinat yacu. Hariho iy'i Bujumbura, hariho iy'i Karusi, iy'i Gitega, iyiri Mugera n'iyiri mu Cankuzo, hariyo Ikigamba.